ni jewe Rubibi Rumanzi naciye mu kabande ndabandanya nca mu mutobotobo ndatobekeranya ngeze mu masango nsanganira mukuru wanje umwami musongora nyundo wa kabunga ka Mukanya ndacakugendura uracatanguranwa n'inka ku rugomero ukazitanga gushoka genda usaba umwami nzokuja imbere ahasigaye uzotunga bitungana. Umukobwa abonye agiye kubisave agasazira muhira hariho akaririmbo yaririmbiye abonye bavyara b'abahungu ati ntabarundarire mwana wa senge canke mwana wa marume ndarira narariboye kunda no ku mukondo kuko amaribori kenshi aza ku maguru arinza aza kunda no ku mukondo yabara amaribori adasanzwe n'ubwo ko ubwiza budasanzwe kiranga rero avuze ati ndi jewe Rubibi Rumanzi umva Rubibi ni ca kimenyetso c'ubwiza. Ururimi nagenda kumenyesha yuko benshi bafata ko umuntu azi ururimi ari umuntu avuga ariko kumenya kuruvuga si kuvuga ko uburuzi. Je narigeze kuja kuguruza ikonte mu banke yitwa Royal Bank of Scotland mu Bwongereza kubera ntarimenyereye umuntu yanyakiriye avuga mu gihugu ca Ecosse ariko aravuga sinamwumva neza simenyereye cyo bita accent y'umuntu muri Scotland mu Ecosse mwumva ntitwumvikana ngakoresha ingufu nyinshi mu kumwumva nawe akoresha ingufu nyinshi mu kunyumva nca ndamusaba ntibasi ndabikwandikire ati yandika turange. Ururimi rero harimo kumenya kuvuga harimo kumenya kugwandika harimo kumviriza ivyo umuntu avuze ukabitahura harimo kumenya amayagwa yago harimo kumenya indimburo harimo kumenya imyibutsa muri urwo rurimi kumenya imigani kumenya abanditsi muri urwo rurimi n'ivyo bavuze n'ubutumwa bagomba gutanga kumbure mbere ukamenya no gutukana muri urwo rurimi kuko hajya hari n'abantu bake bashobora gutukana mu Congereza cyangwa mu Gifaransa canke borota mu Congereza cyangwa mu Gifaransa ururimi ndushima ko ruzi neza ari gwawe ushobora kururotamwo hamuka rutukanamwo naho n'abarundi hajya ntibatukane reka abarundi barahamagarana mbere ntitubitebe ko ivyo wonye n'ivyo bitutsuzi bine birakwiye gumya n'ivyo mbere no gusaba kubitakaza ntaco vyokumarira urantunga umburane urantungira hamenye yatungiye ururimi umpeke kunda ku mugongo bisiga vyo kuntwara ubu rero izo ndimi zindi umushinge wazo ni Kirundi iyo naba natawe ikirundi sinagushobora kumenya izo ndimi zindi. Abarundi bari bafise indwi igizwe n'imisi 5 imisi ne bagakora cane bagakora mugabo ntibibagira gusenga barafise ikibanza bita mu ndagano bagenda bakahasengera umwanya wose akanya gatoya ku munsi wa gatanu bita umunsi w'umweru wari umunsi wo gusenga rero nyagusenga hari n'igihe haba hari ikibazo gikomeye mu kibano cyo gihe barabandwa aca babandwa kubandwa mbe ko bivuga kwibanda gushimika bagasenga bashimitse cyane nk'ibi bumva vyitwa ibikorane uyu munsi. Hanyuma rero niyo migenzo yindi yaje kutuvogera y'abarengero n'abayahudi nabo mu idini rya Islam twakurikiye ivyo tutazi yaje nk'akaje karamana benshi babigiyemwo batiteguye reka kwirigura aja gukama imfizi ni kamwa naho wikwegwa amatengatwa imisi 10-30 nacukuramwo reka kwirigura aja kuramena amatwa abantu uvuga n'indimi zitabaho ari mu president muri Mana ni imwe nta Mana y'abayisilamu ibaho nta Mana y'abayahudi ibaho nta Mana y'abanyamerika ibaho nta Mana y'abarundi ibaho Imana ni imwe rudende Imana imanye hariya hejuru aho tudahamvya atahigwanjura kimwe cyaru turaco yimanura nta wigeze abuza abarundi kubanda kandi hagire baze babeshere abategetsi abarongozi b'igihugu barabuje kubandwa umuntu yabigeze kubihungabanya ni Eklezia Katolika umve uko no kutamenya abarundi bacu mwibutsa bati uwanka amazimwe abandwa habona ari wamaze kuja ho abandwa uze wegere neza ari naho Imana izogufasha ugasanga urabaye igishegu munyuma ukabigihweba munyuma ukazobana kiranga niwigenza neza bajya n'ibihweba hanyuma rero kiranga ni patiri ni pastori ni shehe nk'umuntu yocishamwo rimwe akabanga agacishamwo rimwe akaja mu misa acishamwo rimwe akaja mu gikorane acishamwo rindi akaja mu musigiti uwo muntu yoca atahura neza Imana. Umusozi si Siyoni uwo musozi si Yerusalemu. Siyoni ni ku banya-Israeli, Yerusalemu ni ku banya-Israeli. Abayisilamu barafise imaka iyo baja haje baje abahindu barafise umusozi wabo bemera usanga ari muri Tibe hariya kwa Badarayirama bajije abamoromoni barafise imisozi ibibanza vyabo bemera aho bajije abarundi kubwira agasumo ka Mwaro bakubwira ivyegwa vya Ngozi bakubwira mu Mana za Murore bakubwira mu Mana za Mugera iyo misozi yacu yaremwe n'Imana ibise ubwiza bw'indi misozi nitwoja murambabara nk'iyo mbonye
ngo bagiye gusengera irurude irurude kweri wowe urafashe umusozi sokuru yisi izina ryiza akaboko no mu mana zamugira baca wita irurude ugaca ufata hano ukahita ngo igikungu ngo kuri Mosiyo none iyo Mosiyo ni mu gikungu ni ku musozi wa gikungu umusozi wa Siyoni uri mu Burundi ijo rigutuka inkuba ntiraza y'igutuka inkumi none doroja mu bikorane bitunganywa n'umuryango w'umukuru w'igihugu bitunganywa n'umugambi bitunganywa n'amadini n'amashengero atandukanye akinya gitunganywa n'umugambi kandi n'akaroro keza mukuru w'igihugu aho ratanga ku bantu bari byoza guhuza abantu bose Barundi benshi ari badatahura ivyo ari byo kuko hariho n'abantu kubera ukutamenya nyene bazi bahenzwe barahendwa baraherayo ngo Abarundi ngo basenga kiranga benshi niko bazi bega ntawe uri catinya abantu baratinya banyine tenguruke turashikanye jewe mbashaka ko bavuga ati tenguruke turagabanya ndiko ndasaba nguma nsaba abasaserdoti duhuye n'abepiskopi abungere ko aho kuvuga ngo shenguruke turashikanye tuvuga tuti shenguruke turagabanya hariho nibindi uno munsi tuguma dusaba kandi bazobihindura biteye bitebuke bone umuntu ariko ari cagisabisho bitandirega kumara data kugira vyose umva bavuga ngo niko naracumuye ncumura mbizi ncumura n'ibigirankana aho ni mu Kirundi mu Gifaransa ntavyo bavuga n'ibigirankana ndabizi nejo nzosubira ndabicumunge ivyo ako nakantu badushiriye urangena abazungu ari babi Yes me amor hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira ahandi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane n'ibituronsa hotel Paradise on Earth bakengurukiye ubugira kandi mwebwe mwahisemwo Diko Entertainment bakunzi bacu mwebwe mwahisemwo ibiganiro byubaka tubashimire aho muherereye ku mpande zine z'isi twizera yuko mumeze neza natwe n'impore amarembe nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Doctor of Love alias Ambassador uno munsi twatewe iteka ariko kandi nizera yuko muntu turamanye natwe byanka byakunda kino kiganiro uraza kugikunda twakiriye nyakubahwa Jean Claude Karegwa Ndenzako ni umunyamabanga mu ngoro y'umukuru w'igihugu akaba umujenama jejwe ibibazo bya politiki imibano n'imico kama nyuma yo kumara igihe kitari gito mu mabanga atandukanye ku Kirimba afise n'ayandi mateka yisangije yo kuba yarabaye umuvugizi w'umukuru w'igihugu akongera akaba n'ubundi muvugizi w'uwundi mukuru w'igihugu hari kuri nyakwigendera Petero Nkurunziza zongera kuba kuri nyene icubahiro akiramutswa uno munsi President Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umwigisha mu bisata bitandukanye by'amashuri ya kaminuza Karegwa Ndenzako arubatse ndetse umuvyeyi w'abana bane yabonye izuba 1975 byumvikana neza ko ari umuhumure w'imyaka 51 ikirenze ibyo gitumye yicaye hano muri kino kiganiro ni umukunzi w'ikirundi umuco n'akaranga by'igihugu afise amateka maremare kubera uno mwubahwa yarabaye n'umusirikare abaye ingabo y'igihugu we niwe tugiye kuyaga uno munsi nyakubahwa tubakira cyane muri kino kiganiro murakoze cyane kubona mwantumiye ndazi ko abantu benshi baba bifuza ko mubatumira abakunzi ntibaherera mu bindi rero mwanteye iteka nanjye ndabashimiye kandi mumvuze nk'abanzi sinzi uwabambari nyabona niko duteye iteka ariko kandi kubamenya byategerezwa murakwiye kumenywa kubera ko umuntu afise amateka nkano umuntu ari mwabene bintu yategereza kumenya ndabashimiye mu Kirundi n'ivyo bavuga ngo intore irarangwa ceshimira kandi n'abatumye b'intore kubera aya nta muntu yigeza ahagera aho ushika uhashikanwa n'abandi ari abatumye nja habona abantu baraheza barambona naho umuntu abahabona akahabonera ndabashimiye cyane kandi namwe muca muja muri abo nyene mwebwe naho tubafasha kugira ngo mukore ibiganiro
turi magiriranire natwe muradufasha gutanga ubutumwa ko tuba dushaka ubutumwa bushikira imigwi itandukanye y'abantu nisekurungurane turi magiriranire. Yego. Hari umuntu yumvise umwidondoro wanyu n'ubundi aravuga ati je sinyuzwe ntibihagije ndi umwe mu bantu n'ubundi nanje nipfuje kumenya urugendo rwanyu rw'amashuri. Mwodu yagira gatoya uko vyari bimeze guhera mu mashuri y'intango. Si menshi cyane sinize amashuri menshi uretse ko n'ubu nkibandanya niga. Jewe murambwira abantu yuko ku munsi ntegerezwa kwiga mugabo muri make womenya yuko amashuri yisumbuye nayize kilometero hafi 10 vyaho mvuka. Hanyuma ahantu hitwa mu Kibumbu kera yari komine Kayokwe ubu ni komine ya Mwaro hari mu ntara ya Muramvya ubu ni mu ntara habaye mu ntara ya Mwaro hasubira kuba mu ntara ya Gitega. Yego. Ni ntara iguma yiyunguruza itera imbere cyane. Hanyuma amashuri yisumbuye naciye ndayiga mu seminari y'Imugera. Nyuma y'imyaka 7 mvuye mu seminari y'Imugera nahavuye ninjira ubuzima bw'isirikare namaramo imyaka 9. Hanyuma kandi muri ico gihe cy'igisirikare igisirikare carandungitse no kwiga muri kaminuza y'u Burundi aho nakurikiranye ibijanye n'amayagwa n'indimburo by'ururimi rw'icongereza n'imigenzo yabo. Hanyuma inyuma yaho narize ibijanye no gutwara abakozi aho ni hari mu Burundi hari mu gihugu c'Ubwongereza imyaka mikeyi. Hanyuma rero ndaheza ndatahuka mu Burundi nyuma y'imyaka 4 n'igice namaze yo ndatahuka mu Burundi. Amashuri nayo ubonaho ndiko ndagerageza kwiga ibindi sindabikubarira nzobikubarira hanyuma kandi biriko bigenda neza cyane. Yego. Inkuru zivuga yuko mwize muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza mbere mukaba muri umwe mu bantu ngo baronose ururimi rw'icongereza nizo canke niki nyuma cigendera. Mu bisanzwe benshi bumvise mu Bwongereza ijambo Oxford bavuga aho nize hari Oxford House College. Aho rero natanguye kwiga ibyo vyigwa nyene bijanye no kwigisha kumenya kwigisha icongereza kuko hariho kuciga ukakimenya ururimi urashobora kugwiga ukarumenya ukamenya amayagwa yawo ukamenya n'indimburo yawo mugabo kugwigisha n'ibindi vyigwa ukiga ivyo bijanye no kumenya ingene wigisha imigwi itandukanye y'abantu baba bakiri bato baba abasanzwe baruvuga canke abaruvuze bakuze canke abaruvuze bagishobora kurumenya. Hanyuma rero iruhande y'ivyo vyamaze amezi 6 narize rero ivyo bijanye na human resources management byo kwiga gutwara abakozi n'amategeko agenga abakozi n'akazi. Ntivyoba byaratumye kubera kumara umwanya muri ivyo bintu mbere rimwe na rimwe mukavyiga mu rundi rurimi atari Kirundi ivyoba byarahungabanije ubumenyi no gutahura mu rurimi kavukire. Hariho ivyo no kwita amateori bivuga yuko ururimi rwirukana urundi. Ivyo si ukubesha uko wiga indimi nyinshi zitandukanye niko hari ico utakaza mu rundi rurimi. Umuntu rero yiga indimi nyinshi yama mu ntambara hagati y'izo ndimi bisanzwe kujya bavuga mu Kiswahili ngo mupenda turika moja karimponyoka. Hariho ikintu utakaza ico wunguka ico uronka mu kuboko kw'iburyo uragitakaza mu kuboko kw'ukubamfu n'ico uronse muri kwa kuboko kw'ibubamfu uragitakaza mu kuboko kw'iburyo. Ariko novuga ni ntaco bitwaye kuko hari ivyo uronka imisi yose burya umuntu ariko arubaka inzu mu kubaka ubanza gusambura ubanza kwimba umushinge uri kurasambura isi ubanza guca ibiti uri kurasambura ibidukikije uja kurondera amabuye uri kurimba isi. Hariho ikintu ukora hari ibintu niko bimeze nta muntu kugira ukore umurete ubanza kumena amagi ibintu wemera. Ivyo navyo wari wavuze ubwa mbere yuko noba ndi mu bantu banonosoye neza ururimi rw'icongereza sinovyemeza sinovyemanga mugabo ururimi nagenda kumenyesha yuko benshi bafata ko umuntu azi ururimi ari umuntu avuga ariko kumenya kuruvuga si kuvuga ko uburuzi. Je narigeze kuja kuguruza ikonte mu banke yitwa Royal Bank of Scotland mu Bwongereza kubera ntarimenyereye umuntu yanyakiriye avuga mu gihugu ca Ecosse ariko aravuga sinamwumva neza simenyereye cyo bita accent y'umuntu muri Scotland mu Ecosse nkumva ntitwumvikana ngakoresha ingufu nyinshi mu kumwumva nawe akoresha ingufu nyinshi mu kunyumva. Nca ndamusaba ntibasi ndabikwandikire ati yandika turabe. Aravye ingene nandika icongereza wenyene yaratangaye arabona ko ndacandika neza amacabazo ne wowe wigihe kwandika ico utazi niko kivuga. Amaro ndaheza ndamubwira nti sivyo gusa ntangwa kubwira amayagwa y'abongereza ndamubwira amajambo mamwe aho yatanguye gukoreshwa ndamubwira
ivyo bijanye na linguistique acahamagara abagenzi bati bwa bundi ntimuze mucire urubanza ibahasha irashobora kuba iyagayaga mugabo iri mu itangazo ryo kubika canke ryo gusivya urubanza ishobora no kuba icafuye mugabo iri mu butumwa bwiza canke ifashanyo hamara nshobora kunyugurira konti yanezerewe cyane mbere uca tuba abagenzi ururimi rero harimo kumenya kuruvuga harimo kumenya kurwandika harimo kumviriza ivyo umuntu avuze ukabitahura harimo kumenya amayagwa yago harimo kumenya indimburo harimo kumenya imyibutsa muri urwo rurimi kumenya imigani kumenya abanditsi muri urwo rurimi n'ivyo bavuze n'ubutumwa bagomba gutanga kumbure mbere ukamenya no gutukana muri urwo rurimi kuko hajya hari n'abantu bake bashobora gutukana mu cyongereza cyangwa mu gifaransa canke borota mu cyongereza cyangwa mu gifaransa ururimi rushima ko ruzi neza ari rwawe kuko ushobora kururotamwo hamuka rutukanamwo hajya ntugire ngo n'abarundi benshi botukana mu cyongereza n'igifaransa nariko ndasubiza ubwenge inyuma nanje sanze nko muri izo ndimi ibitutsi nka bine ntavyo ndiko ndabona neza norinda kurondeza wowe vyo kugora kuko nshi ariko shima ivyo niba bashobora naho n'abarundi hajya ntibatukanireka abarundi barahamagarana iwabo abantu abungere bari bemerewe guhamagara n'ubuhizi mu gucokorana n'ubuhizi cyane cyane mu gusubiza umuntu mu kibanza ciwe babita guhamagarana uko babivuga umwe ashize ukuboko ngaha mu gahanga ati mpamagara ndakwitaba ariko rero umurundi nyamurundi kuvuga nabi aravyirinda gukora nabi aravyirinda konesha gutukana gusakuza gukura k'umuntu agashambara n'abantu bafise ubuntu n'ubutore n'ubuhizi n'ubutwari hari ivyo mbere ntitubitebe ko ivyo wonye n'ivyo bitutsuzi bine birakwiye gumya n'ivyo mbere no gusaba kubitakaza naco vyokumarira yego murankoze cyane mu nkundire twinjire byihuse kwishimikiro ry'ikiyago cuno munsi nubwo twasa n'abari bagitanguye nivyo nibagije ariko bihurira no kubindi abantu benshi bibaza mw'isi ya none uno munsi ndabanza nsaba imbabazi tugiye kuyaga ikirundi ariko hari amajambo nza kwitiza amazanano nibumva tunashizemwo n'ururimi mvamakungu ntibibaze ko twananiwe ikirundi no kugira dutahurane mw'isi ya none iganjwe nico twokwita ukwinjirana kw'imico y'ibihugu n'ibindi by'abandi bita mondialisation isi uno munsi irimo ubuhinga bwinshi byitwa teise mbere haje n'ibyitwa AI birakenewe ko abarundi cyane cyane rugaruka kwigishwa ikirundi cyo kumuzi ikirundi cyo kwitsitso noneho bakigishwa imigenzo imico n'akaranga bya kahise usangwa ari ego byoheza bigaterera iki mu iterambere ry'igihugu ni rino shimikiro nifuza yuko tuyagako yamara munkundiye kugira kumbura abantu baze kubitahura tunabyinjiremo neza mwotangura mukadufasha ikintu twibajije kivuga ngo nibavuga canke ni kwavuga ikirundi cyo kwitsitso abantu baze gutahura ikirundi kimeze gute tuvuze ikirundi cyo kwitsitso reka dutahure ko ari kirundi nyakirundi ikirundi cy'ukuri ikirundi cy'umutsama ikirundi c'abarundi ikirundi kimwe kidashobora kuvugwa canke gutahurwa n'uwo ari we wese hajya iyo bariko barigisha ikirundi mu mashure barigisha imivugire n'imyanya y'agatima agomba bakigisha intumbuzi z'igihe intumbuzi z'ukugene intumbuzi z'ikibanza bakigisha imivugire ya myatangingo gwitirirwa gungikanya bakigisha zagakumbanya bakigisha ubwatuzo bakigisha indongorazina bakigisha indondabihugu bakigisha amayagwa bakigisha imigani bakigisha imyibutsa bakigisha ibitito mugabo bijya bintu byose umuvyeyi wawe niba ukimufise canke ibisanira vyawe dufata abakurambere ntavyo bize ngo bamenye ivyo ari vyo ariko barabikoresha iyo bariko barabikoresha ntibamenya ivyo bariko barakoresha ko je ndibuka narigeze kuronka amanota mabi mu kirundi nivyo vyantumye hajya ngo iyo bakuravye cane bakubwiza kwikwiza narigeze kuronka amanota mabi mu kirundi ntanguye mu mwaka w'indwi kuko sinabimenyere bijya vy'ubwatuzo kandi sinagomba nta gaciro kanini nabiha nabona ko ari bisanzwe amara kubera kutavyitwararika navyo ntivyanyitwararika biramfyura ndabironka amanota make citse muri handa abwira umuvyeyi yuko ivyigwa byose nabitoye ndonka amanota meza mugabo mu kirundi ntaronse amanota ashimishije acarakara gose ati ikirundi wose mwibere wavutse uvuga watanguye guhoha cyo kunanira gute niho namubwira nti urabona
tama urantunga umburane yego urantungira amenyo yatungiye ururimi umpeke kunda ku mugongo ibisiga vyo kuntwara yego ndaciye bugufi mbabarire bigora umugabo yego namwebwe ndazo babwira ngo mwature iryungane mushire ku bwatuzo vyo bagora cyangwa umuntu yobabaza imivugire n'imyanya y'agatima agomba akababaza imivugire myatangiye ngo ivyo navyo uriko uravuga ni nkanje imivugire yongora gato mugabo bimwe mu bintu natora twatutse twarimo mw'ishuri naje mu nyuma narikubisa agashi ubu naho ryo bari ryungane ryaraniranye ukarinzanira ndashira ku bwatuzo twogacishamwo tukageragaza gato mukadushirira ku twatuzo yego meza reka ndabe nk'ijambo reka mvuge ijambo rimwe igisamama jonjo igisamama jonjo bwa mbere reka ndaguhera aho uhera utangura gushira akatuzo kirasa bwampi kuri ayasa igisamama jonjo niho bitangura kuduga ibintu cubandanye bikurikira akugashize ko wabitoye kwikanisha vyoro yego mwari mukiriko muravuga uburyo mwahavuye mu bugerageza murahavura murabimenya musanga n'ururimi rw'ikirundi mu kigereza nabwo nyene kubitora kugira umuvyeyi ntazasubire kumbure kubacisha ko akanyafu nimba mwari mugikubitwa ico gihe ega sinari bwaheze naciye bwa mbere hoho kugira ngo ikintu maze kugikunda gica kigukundira natahuye yuko ururimi ari ubuzima ururimi n'ubuzima nizo ndimi zindi ziza z'ubuheta n'ubuhetura kuko ikirundi n'imfura kuri jewe ikirundi n'imfura igifaransa n'ubuheta icongereza n'ubuheture igiswahili n'ikinehere kinehere bazwa umwana wa kane urumva abana basukwaje baritwa ivyo nitwo ni birebire ubu rero izo ndimi zindi umushinge wazo ni kirundi iyo naba natawe ikirundi sinagushobora kumenya izo ndimi zindi urumva rero niyo ndiko ndarota nta munsi numwe ndarota muri izo zitatu zindi mvuze ndiko ndarota jewe ndota mu kirundi niko ndiyumvira mu kirundi ashobora kwiyumvira mbere mu kirundi nkandika mu congereza canke mu gifaransa ariko ivyiyumviro vy'iwanje niyo ndiko ndasenga ngomba gusenga neza kuko umuntu asenga cane naho benshi hari abatavyemera murasenga mwebwe nanje ndi mu bantu gusa ndabafata nk'abapagani muri ya mvugo yumvikana ariko sindanabona nko mu bantu menga murasenga bose niho abantu bihendera rero benshi rero bazi yuko gusenga ari gutwara Bibiliya yuga iri kw'imashine imwe bita Bibiliya yera niyo yirabura canke itukura bavuga ngo Bibiliya yera benshi bazi yuko gusenga ari gutonda imisa ya mbere canke ya kabiri canke ryari oya umurundi mu gusenga kugira umurundi ahisho twiwatawe yatwivye mu gusenga wuvugana n'Imana Imana niyo usenga nta muntu usenga si ukwiyerekana si ukwishira hejuru je yo mvyutse imisi yose ndamenya yuko hariho ikintu kiri hejuru ya vyose ndasenga no ku rugendo ndiko ndagenda niho abari ikintu ntibagira no kubwira Imana ndagusavye abantu b'inshuti zanje cyane cyane abantu tuzinanye inshuti abagenzi ntihagire ugira ingorane kuko nibagira ingorane izo ngorane zanje ziraja kumpamagara nihagira urwara nigeza kumugemurira ntegerezwa kumugwaza nihagira umuntu agira isanganya ntegerezwa guterera kugira ngo yivuze gasaba be n'umwibaye barahonja guca sinje gusanga umuntu yagize isanganya ko mpagarara naho ntoze ku kazi ibyo vy'akazi manza guhagarika kugira ngo namufashe kuja kwa muganga ndamuvuze rero sabira amahoro abantu abonzi nabo ntazi aho nca igihugu hamashitse ku kazi nyene ngasubira urumva Imana y'inyamwambarizwa hose ndashobora gusengera muhira ndashobora gusenga muri dushe ndiko ndoga ndashobora gusenga mu barabara ndiko ndaja ku kazi ngasengera mu biro ndiko ndakora hari binzazaniye ngasenga byose sikurinda gutona imbere ya pastori canke yashe canke ya patiri n'abantu benshi bihende ariko bidasigura ko ntaja muri ivyo bikorwa bindi mu mahuriro no mu misa najayo rimwe yo ndose umwanya umuntu abumvirije womenga ntimwemera bino vyaje cane mu madini y'igikizwa aho usanga nko mu miryango haro nk'abantu mu misi indwi n'ibiburiburi nk'itanu baba bayimaze bari mu makoraniro baja ku mashengero umenga mwebwe ivyo ntimuvyerekwa ivyo jewe sinavyerekwa na gato sizo kugira ndavyerekwa kuko turazi neza yuko genda umurundi kandi ibi bihinduka ku isi wigeze kuvuga vy'ubuhinga bwa none uravuga n'ibi vy'ubuhinga mvaruganda bigezwe ko bitwa intelligence artificielle ivyo bintu ntaco dutegerezwa kumenya kujana n'ibihe mugabo rero tukitonda
ko imbwa yarihuse ivyara ibihumye. Ntidukurikire ubwije, ntituvyine tutazi uwavyaye, ntiturire tutazi uwapfuye. Tugahindura ibitegerezwa guhinduka, ariko ivyo tubona bidahindutse ntaco vyodutwara tukabireka. Jewe rero ndazi bwa mbere hoho ngendera imico n'imigenzo n'imigirwa vy'abarundi, nemera ko ari vyiza. Ni vyiza cane. Hariho bitegerezwa guhinduka kubera bitagishobora guhura n'ibihe turimo, muga hariho n'ibindi bidashobora guhinduka kuko ntaco tubihindurira, naco bitwaye. Ejo bundi naragize ikiganiro mvuga ndavuga ibintu kuko iyo ndiko ndavuga ibintu simba nshaka yuko abantu babifata nk'ijambo ry'Imana. Niko je mariko mvuga ukwemera kwanje. Ukwemera kwanje guteza kumera nk'uko wawe. Uko ndavyumva niteza kuvyumva kumwe. Naco gituma mbere abantu bakomera. Ajya kugira ivyiyumviro bitandukanye, kubona ibintu gutandukanye, nico gituma ico kidukomeza. Umumaso arafise ukuntu abona ingene aduza impome, ariko usakara bagiye bita basharpente afise ukuntu abona ashira ku ibiti hejuru agasakara. N'usikura yagira finissage arafise uko abona ibintu. Aya nituyumvira kumwe. Mbwa izo nguvu zacu zigiye hamwe, ca zigira inguvu zikomeye. Abarundi bari bafise indwi igizwe n'imisi 5. Imisi 4 bagakora cane bagakora, mugabo ntibibagira gusenga. Barafise ikibanza bita mu ndagano, bagenda bakahasengera umwanya wose akanya gatoya. Ku munsi wa gatanu bita umunsi w'umweru, wari umunsi wo gusenga rero nyagusenga. Bagasenga gose bagashimika. Hanyuma rero hari n'igihe haba hari ikibazo gikomeye mu kibano. Ico gihe barabandwa. Aca babandwa kubandwa mbe ko bivuga kwibanda gushimika, bagasenga bashimitse cyane nk'ibi bumva vyitwa ibikorane uyu munsi. Hanyuma rero niyo migenzo yindi yaje kutuvogera y'abarengero n'abayahudi nabo mu idini rya Islam. Abona uzurabe ntiba umwanya wo gusenga urateka nk'abayisilamu usanga ari kuwa gatanu, mugabo ntibagire yuko basenga gatanu ku munsi. Afise igihe cyo gusenga mu kanya gato gato. Twebwe abarundi rero ikintu nubwo twakurikiye ivyo tutazi, abo bantu bagiye muri ayo madini n'amashengero yaje nk'akaje karamana, benshi babigiyemwo batiteguye batavyiteguriye, bibaza yuko gusenga umwanya munini arivyo bizobakiza. Mugana Yezu batavuga ati mukama si bazoja mu bwami bw'ijuru. Yabi iyo migenzo abayahudi bavuga ati udakora ntakarye. Baduhimiriza ubwa mbere gukora. Hama Yezu akabwira abantu ati nimwe agomba gusenga reka kuvuga amajambo menshi. Nimugende muvuge dawe wa twese uri mwijuru, bani gisabisho kigufiya cyane. Hagiye aba abantu batahura. Igice cy'abantu no kudatahura. Abantu bishwe no kutamenya. Ukiyaba bategera neza nk'ibi byo gusenga. Umujana amabwira abantu reka kwiruhiye. Yezu yaraje aravyo ubwuzure bwa kera, arabona ko harimwo ibintu ategerezwa gufasha ngo abantu bavemwo. Yarabonye ko ajya amabwirizwa 10 Musa yaronse mu bisate bibiri vy'amabuye aremereye. Abantu nabo benshi n'ibinebwe. Acashira mu ibwirizwa rimwe ry'urukundo. Ni uri kurara bari ryabwirizwa no ko ari impfunyapfunya bajya amabwirizwa 10. Ukunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose, kandi ugakunda mugenzi wawe uko wikunda wowe nyene. Wowe wamaze kubaha Imana, wowe wamaze gusorera so na nyoko, ni wo kwica, ni wo kwiba, ni wo kwifuza kwiba, ibintu vyose ufise iryo bwirizwa ry'urukundo. Yaravyegeranije hamwe. Mu nyuma cababwira abahiriwe ati nimwe mugomba ubuhigwe bw'ijuru. Hahiriwe abaremesha amahoro, hahiriwe abanyakigongwe, hahiriwe abahamwe abahoga ubutungane, hahiriwe abafise umutima ushima ubworo, ya mahirwe 8 ya beatitude. Mu nyuma ati kugira ngo vyose bigende neza, ntukagirire mugenzi wawe isho udashaka nawe bakugirira. No kuvuga ivyo bintu vyose ndakubwiye bitatu birimwe yayo biriya yose, ubwuzure bwa cyari ubwuzure bushasha yaravyegeranije amajambo make. Gira ivyo rero reka kwirigura ja gukama imfizi ni kamwa naho wikwegwa amatengatwa imisi 10-30 naco kuramwo. Reka kwirigura ja kuramena amatwa abantu uvuga n'indimi zitabaho. Ari umuperezida muri Tunisia yitwa Zine El Abidine Ben Ali, yagize gihabwira bene gihugu muri Tunisia ati ivyo bintu vyo kuboroga mwabira nk'inka zishonje mu gatondo bihagarare. Bimwe bavyuka basemerera wariko bavyo abantu ngo baje gusenga. Ati bijya vyakogwa mu gihe ubuhinga butari bwatera imbere. Ubu ko bise telefone rimwe ivyo bita alarme ishobora gukangura. Shiramwo amasaha yo gusenga, niyavuga ucugenda gusenga ni wowe n'Imana yawe. Reka kuvyura abana bakiri mu gatiro bagira baje ku mashure,
aca basinzira mu ishure, reka gukoma abantu bavuye gukora mw'ijoro baraye barakora bageze baje gusinzira, we ivyuka ugende gusenga, umuntu wese afite umwanya wo gusenga. Nuko rero jewe ku bwanje sinanse gusenga, nanse abantu ko basenga Imana gusumba abigije gusenga. Ahubwo mubona gute mwavuze ku kintu c'umunsi wa gatanu mu migirwa ya kera bagira kimatanye no kubandwa nimba ndavyibuka neza, mubona gute abarundi basubiye kuri uwo mugirwa nimba ataco vyotwara bakanabivanga na kuno gusenga kuno munsi? Je muna yoba ari amata avyaye amavuta. Igituma mvuga ko yoba ari amata avyaye amavuta, je iyo ngiye mu musigiti w'abayisilamu ndinjira bubaha kuko yego cane gose, kuko erega basenga Imana ni imwe. Nta mana y'abayisilamu ibaho, nta mana y'abayahudi ibaho, nta mana y'abanyamerika ibaho, nta mana y'abarundi ibaho. Imana ni imwe rudende, ni Imana imanye hariya hejuru aho tudahamvya, atahigwanisho na kimwe ca rutura co yimanura, iramanye iri hejuru yacu. Iyo mana rero nta n'umwe ikunda gusumvya uwundi, aha twese yaradutunganirije ibidukwiye, wihaye bike ikimuha inzara nke n'inyota nke, ikimuha kunezerwa na bike akabaho neza. Nta muhigwe asumba abandi ngaha kw'isi ahari, kiretse wa muhigwe akurikiza ya mahigwe Yezu yatubarira. Iyo mana rero mu gihe hari imwe, jewe ngiye mu bayisilamu, kuko abayisilamu bavuze rega nukura uzobera ingene turamukanye, abarundi tuvuga tuti amahoro canke amahoro y'Imana abane nawe. None ntibisigura co kimwe na shalom, bisigura kumwe n'amahoro, ntibisigura co kumwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amahoro y'Imana abane nawe. Yezu ntibavuga ko ari umwami w'amahoro, avuga amahoro. Ivyo bintu rero niko bizokumva abantu kubera ubujuju bw'abantu, rimwe no kwita ubujuju bw'imfyisi. Uvuze Yesu ngura umuporoti, uvuze Yezu ngura umukatolika, mugapfa ayo majambo abiri Yesu na Yezu. Mugabize mu Gifaransa bose bavuga Jesu. Umuporoti w'umurundi n'umukatolika w'umurundi bagiye mu Gifaransa bose baca baba bamwe, bicaye ba Jesu. Bagiye mu Congereza ni bamwe, ni Jesus. Mugabo kiri muntu uze mu Kirundi Yesu na Yezu, umva ko menga amacakubiri acaza, yumvira amacakubiri akaza mu rurimi basangiye, kwa kutamenya. Kubwanje rero mvugana hamwe abarundi ko nta wigeze abuza abarundi kubana, kandi hagire ntibaze babeshere abategetsi abarongozi b'igihugu barabujije kubanda, kuko leta y'u Burundi leta idashingiye ku idini na rimwe, iha uburenganzira abantu amadini yose atarimo akajagari. Ego niwo hapfa ufata abantu baje nka bazebi urababona bamwe y'ubusinde baje urumana akaguma, mugabo umuntu aje agasenga mu mahoro n'umutekano atabangamira amategeko, ibikorwa, imigambi n'imigabo, indinganizo itunganya ubuzima bw'igihugu. Umuntu wese arasenga akishira akizana akidegemvya. Kubandwa umuntu yabigeze kubihungabanya ni Eklezia Katolika. Eklezia Katolika yarigeze gukarira cane, mbere irafatira n'ibihano ruhasha abantu babandwa, kugeza naho baheba kubandwa habona batangura kwikinga gahumbezi, babandwa mw'ijoro. Ariko n'ubundi ntabaciriye mw'ijambo burya ngo nta ubandwa habona. Umvi uko nukutamenya. Abarundi bacu mwibutsa bati uwanka amazimwe abandwa habona. Mbega wo kwinyegeza iki uri kurambaza Imana? Wo kwinyegeza iki uri ega nuko utari wamaze kuja ho abandwa? Naharungurutse nkoresheje ibi turaba ku mbuga, ariko sindaheza aho ntiwayibonye neza. Uze wegere neza, hari naho Imana izogufasha ugasanga urabaye igishegu, munyuma ukaba igihweba, munyuma ukazobana kiranga niwigenza neza, kuko nta Burundi n'umwe atarose uburenganzira bwo kuba kiranga mu gihe yigenje neza. Urumva ugitangura ugiye aho babandwa, iyo grade ya mbere, ipete rya mbere ryo kuba igishegu, waba uri kurajyababa bakuravye iyo wigenza neza, ntube twaraye turanywegera, hanyuma bakabona ko uzirikana, baraheza bakakubwira ugiye mu nka kabiri gatatu wacu bigishegu. Igishegu uri nka barya abantu usanga no bageranya n'abakorezi muri Katolika, utanguye kwegera aho kiranga ari utamutinya, ugomba kumwumviriza. Hariho n'abantu rero baba baramaze gutahura neza iryo banga, guhwebuza bita ibihweba, guhwebuza no kuzirikana neza, ugategera ugatahura, ukaba ubuzi ivyo urimo. Ni nk'abo uravye nk'abadiyakono no munsi babimirije
twatigwa mwanga ry'ubusaseredoti Yego, yego. bajya n'ibihweba. Mm. Hanyuma rero kiranga ni patiri, ni pastori, ni shehe. Mm. Erega abantu bose mu bivanye n'amadini atandukanye Yego. barafite uko bita indongozi mu madini yabo. Yego. Umuntu arahezana n'abakiranga ntibagara nka kiranga yabandwa ku muganuro. Mm. Kiranga yabandwa ibwami canke ku mungo z'abatware n'abaganwa. Ntiyari nka kiranga aza kubandwa ku muntu impene ziwe zitima. Bisigura yuko bakiranga bari benshi mu Burundi canke yari kiranga umwe bahurira ko mbere bamwe banitiranya bakavuga ko yari imana y'abarundi. Nta muryango n'umwe wari ubuze kiranga mu Burundi, nta n'umwe. Ni nk'uko kiranga bamaze kubona ibyo gupima abantu babita amoko y'amomekerano bafatiye ku mazuru, bafatiye ku misaya, bafatiye ku mbaga, bafatiye ku birenge. Umwami yarabonye neza ati bigiye kugorana mu gihugu. Niho ubwa mbere hoho umwami nk'uyu mwambutsa abangira icenge, urazi ko yanse no kubatizwa, mbere akahukana n'umugore wiwe umwe agiye mu vyo kubatizwa. Kuko umwami yavuga ati jewe ko ndi Sebarundi no kwegamira idini rihe no bangiza hariho idini no bangiyemo ngahe birindi dini reka ronje hejuru y'amadini sinje mu idini na rimwe. Mugabo imbere yiwe umwami Mwezi Gisabo amaze kubibona akabona ivyo bintu vyo guca abantu umoko yamumekerana ngo mwebwe murabahutu kubera mumeze uku, mwebwe murabatutsi kubera mumeze uku, bajya n'abazo kubera bameze uku. Yaciye atangura kubwira umuhanuzi we mukuru mu vyo kwemera kiranga, mubwira ati genda ubwire ba kiranga ari umuntu bawe yuko kuva ubu kubandwa habaye kubandwa umuryango uzobandirwa n'uwo badasangiye ukubaho, n'uwo badasangiye ubwoko navyite gutyo. Erwa yuko nk'abenengo bakoze urubanza rwo kubandwa haca haza kubandwa kiranga yaca w'umushubi. Abashubi bakoze urubanza rwo kubandwa haca bahamagara umunyakarama akaba ari we bakiranga. Gutyo imiryango ikaja kubahana, kumva ko abagororotsi, kumva yuko abashikira Imana ari mu miryango yose. Hanyuma kandi na bwabo bagumwe banywana begerane ntibavatandukana bafate kuri vya bindi Sesa Nkuyoze yabigisha. Kubanje rero nkavuga nti uyu munsi abantu boja barabandwa agacishamwo bakaba nk'umuntu yocishamwo rimwe akabandwa, agacishamwo rimwe akaja mu misa, acishamwo rimwe akaja mu gikorane, acishamwo rindi akaja mu musigiti. Uwo muntu yoca atahura neza Imana, yoatahura inzira zitandukanye mugabo zigana kw'isoko rimwe, kw'isoko rimwe, zigana ku musozi umwe. Umusozi si Siyoni, uwo musozi si Yerusalemu. Siyoni ni ku Banyayisirayeli, Yerusalemu ni ku Banyayisirayeli. Abayisilamu barafise imaka iyo baja, hajya baja abahindu barafise umusozi wabo bemera, usanga ari muri Tibe hariya kwa Badarayirama. Bajije abamoromoni barafise imisozi ibibanza vyabo bemera. Aho bajije abarundi bakubwira Gasumo ka Mwaro, bakubwira ivyegwa vya Ngozi, bakubwira mu Mana za Murore, bakubwira mu Mana za Mugera. Iyo misozi yacu yaremwe n'Imana, ibise ubwiza bw'indi misozi. Nitwoja murambabara nk'iyo mbonye ngo bagiye gusengera Irurude kweri. Wowe urafashe umusozi sokuru y'isi izina ryiza akaboko no mu Mana za Mugera baca wita Irurude, ugaca ufata hano ukahita ngo Igikungu ngo kuri Mosiyo. None iyo Mosiyo ni mu Gikungu, ni ku musozi wa Gikungu, umusozi wa Siyoni uri mu Burundi. Reka nta kundi, ariko biragoye, atakundi nta kundi. Aho ubona twarinjiranye, twaranyegewe. Murambwira abantu niyo umuntu yasinzikaye akagwara umwanya munini kandi akaba yarozwe n'abarozi benshi, akaba mbere yaronka ibitega byinshi, ubona ni kwishi biri kune biri gutanu. Hariho Rutenga umuntu afatwa aribwa agacibwamwo amaraso, hariho Rusenya amarembo gihitana umugabo mu rwo gusa atawundi kirondera, hariho Mivumu irahinda kiza kigasenyura ibitegwa gahundagaza ibitungwa, hariho na Nyamiyaga Mivumu irahinda kiza kirimo Nyamugigima. Nyamiyaga nico gihungabanya ibitegwa n'ibitungwa, Mivumu irahinda kikaza ari Nyamugigima n'inzu igasitura n'imisozi. Ivyo vyose n'amahembe n'ibifaro vyaragukoraniyeko, bikenera no kuvura ko afata umwanya ukwiye akuvuza imiti myinshi itandukanye, kubera imiti ikora ikoranye. Imwe ikaba imirigatano, indi ikaba imyukano umuntu yiyuka yashize mu marike, iyindi ikaba imyinano bakakwina,
bagasubira bakakurasaga bakaguha yurigata ibintu gutyo umuntu akukira bifata umwanya munini cyane. Kubivanga ari bibiri bino mwariko muravuga umwe ugasanga umuce umwe umuntu asenga muri buno buryo bwa kera bwa kiranga, ubundi ni bino vy'amashengero y'uno munsi ko umenga yohava hafana kakantu kavuga ngo gukorera abami babiri, nagira uwo bikora neza yohitamwo hamwe ko watubwiye ko Imana ari Imana no muri iyo nzira ya kiranga woyibonerayo. Abami babiri gute? Namaze kukubwira yuko kandi wari wavyemeye simwe ugira unyigarame, wari wemeye ko Imana ari imwe kuko ijisho rigutuka inkuba ntiraza gutuka inkumi, ndiko rero ubwira nabonye umenga wanyuzwe ni sinzi ngira ngo haje ya madayimoni nyene imyuka mibi usanga yakurukiye ko wamaze gutegera ko Imana ari imwe. Iyo Mana ninayita Allah ntihindura kuba Imana, ninayita Dieu ntihindura kuba Imana, ninayitwa God ntuco uhindura ngo ucuike indome ngo uyite dog, kubera God urabona urudome ruheza uhereye ku ruhereza uza kurutangura ucumenga ni dog kandi nibyo utora ntucurika Imana nticurikwa iguma ari Imana. Naco rero bitwa none doroja mu bikorane bitunganywa n'umuryango w'umukuru w'igihugu, bitunganywa n'umugango, bitunganywa n'amadini n'amashengero atandukanye, akijya gitunganywa n'umugango kandi n'akaroro keza umukuru w'igihugu aho ratanga ko mu bikorane ciwe ni ikorane bita mu kifaransa ecumenique, kubera hagenda mu madini, hari igihe higisha pastori, hari igihe higisha patiri, hari igihe higisha shehe. Urigera wumva hari umuntu n'umwe avuga ngo ivyo patiri yavuze ngo si byiza, ngo ivyo pastori yavuze ngo si byiza, bavuga bimwe niho nataruka mbere bose ntubona umunsi bose boza biyambariye impuzu z'ikarashishi, hajya shehe akuye kajya gakofero kiwe yambara ku mutwe, patiri agakura ya kanzu itagira amaboko yambara hejuru y'indi kanzu, canke abapastori bakora kakandi bambara mu izosi, bagaca baza bose bambaye impuzu z'ikarashishi. Kubera ko bakinyi muri ekipe nka Barcelona, urigera ubona atari umuntu yakubwiye ko Lamine Yamal ari mu idini rya Islam wo bimenye cyangwa utumvise izina ka bose bitwa bakinyi mu kibuga bitwa bakinyi. Yego ni nkuko patiri ari mu kabara akanywa inzoga nyinshi agahaga cyangwa agahimba akanezerwa, umushobora kumwita imborego kubera yaborewe. Patiri yishe umuntu aca bumwicanyi, patiri ariko aravura kwa muganga ni muganga, patiri ari umwigisha yitwa umwigisha, gutyo na pastori na shehe ni kwa kundi nyene. Nuvuga ko baje bambaye impuzu zisa bagahuzwa ari ibikorwa rusange canke ari biki n'ibiki, bose bitwa abahene igihugu bari mu bikorwa rusange, bavuga ibyo bari kwarigisha ijambo ry'Imana, usanga bose bavuga Imana. Nta na kimwe rero vyotandukanye, umwami Imana ni imwe, Imana ni imwe, ni nyamwambarizwa hose, nyamwambazwa kwishi. Ntihinduka ngo nuko tuyisanze muri Israel, ntihinduka ngo nuko iri mu Burusiya, ntihinduka ngo nuko iri muri Iran, ntihinduka ngo nuko iri muri Venezuela. Imana iguma ari Imana, hanyuma ntihinduka kubera yavuzwe na pastori canke na papa canke yavuzwe na kardinali canke yavuzwe na imam, yama ari Imana. Jewe ku bwanje rero nama mvuga nti ni byiza ahubwo kubandwa nivyo vyoza guhuza abantu bose, kuko ku munsi wo kubandwa uretse ko gusenga bibanda ku kibazo kiri mu kibano, kiri mu gihugu, kibazo vyama bihari, umugabo n'ingorane biragenda, hariho kandi ikintu cyo gusangira cononekaye cyane gose uno munsi muri katolika ego barasangiza ihostia n'amajambo yo kwitongera, kuko ijya hostia itarahezagirwa najya amajambo batongerera ko ngire umubiri wa Kristo wari umukati usanzwe, ubwo bajya amajambo ni yatuma iba iciba, kandi ku mukatolika vyemera arazi ko ari Yezu ariko araja muri we. Urumva rero kwa kiranga injyana zone barazisengera, kera imbere bakoresha injya zera, imfungurwa zera, ni ukuvuga amateke, imyumbati, nta biharage vyabaho bita kandi ibihurugu, avuga ati twarahiye ibihurugu, ubwishaza bwumye wazi ko nabwo bafise baragera, ivyo rose bagashira ngaha abantu bagasangira, nta numwe yasonza, nta numwe yagira inyota, nta numwe yajya byiza gusumvya uwundi, nta numwe yajya bike, bose bagasabikana. Ivyo rero birakwiye kugaruka, uko ariho no kubandwa bitari ivyo gusaba canke gutorera umuti ibibazo, hariho kubandwa abarundi bashima ibibona bita action de grâce na louange no munsi, abarundi mwimbo wagenze neza barahura bagashimira Imana, bagasabikanya n'abandi. Erega bagombye kuvyica, bagombye gusambura nyene ubwo bumwe ko gufatana mu gushikirana kw'abarundi. Nibaza hari ngo bagombye gusambura idini ry'abarundi, oya umwuko nikiriko kwari ugusambura ico kintu, ico gusenga ko kubashikanako, kuko bavuga ngo kubandwa ntibigoye no kurigumya,
hari ibanga ryari mu gusenga, hari ibanga ryari mu gusangira, hari ibanga ryari mu gushigikirana, mu gusangira vyose, akabisi n'agahiye, gupfa no gukira. Nka mwebwe uko vyumvikana kandi uko bizwi muracahagaze ku mico n'akaranga, mbere n'ururimi rw'ikirundi ruvugwa mu buryo bwiza bushemeye, mbere murafise ijwi rigera kure uno munsi. Habura iki uno munsi kugira mube mwotera akamo canke mube imboneza, mube akarorero ku bandi, nko ku mugiga wo kubandwa, mu bandwe habona n'abandi babonere? Jewe ndi mu bantu bavuga yuko gusenga naho njigikira ivyo kubandwa singwanya ivyo yandi madini, kuko ivyo vy'amadini iyo wamaze kubitahura bikononera iki? Je ntaco binyononera, ko nka jewe uno munsi nkunda gusengera aha mu gisagara aho bita kuri katedrale Regina Mundi. Sivuga ko imana yo kuri katedrale isumba imana yo mu Buterere hariya ku paruwasi yitwa Jean Paul II. Mugabo jewe iyo maze kubona yuko uri gusenga ibyo udatahura, papa heruka gutera kamo uyu yashengeye François yari yasavye abapatiri ati nimuze murenze iminota 8 muriko murasigura. Ushobora gusigura mu munota umwe byo vyiza, ibiri ni vyiza, mugabo uwo bizogora cyane yazaririye yarondogoye ntarenze iminota 8. Mugabo amaparuwasi amwamwe vyaranse, ukagenda ugasanga abantu baribogoye, abandi barasinziriye, hariho nawo nukoma utumviriza pati ya kintu vyikomeye ngo nariko ndabizirikana ntamenye n'ivyo avuze, umuntu akikangura irya mbere irya kabiri akarota akarazirana, nk'uwo muntu kwa gusenga kwiwe vyamaze gutakara. Nga kuri katedrale imisi irinjira saa 12 saa moya ikabihejeje, iyindi kinjira saa moya, saa 2, saa 2:05 ikabiheza, iyindi saa 2:15, saa 3:30, saa 3 ikabiheza, agaca yinjira saa 4, imara umwanya munini gusumba hama ya saa 6 hama niyo ku mugoroba. Uretse ko abantu batarambirwa baca baza ku bwinshi, nabyo vy'amashikango batanga biba vyinshi, birafise n'akamaro mu butunzi bwa paruwasi. Abantu baca baza ari benshi, abakeneye kuja mu bindi bikorwa. Dusenge ari icivugo cazanywe n'intwaro nshasha turimwo, ati dusenge dukore dusenga, nitwibagire gukora, uko twoherera mu gusenga gusa twohereza no gusega. Ugiye gusenga cane amahezo no gusega, ariko ugiye Yezu arabwira n'abantu aho bavuga ngo abigisho bawe ngo ntibubaha isabato, ati mwe muri mwebwe nindereka gushayura inka yiwe uriko ari ku munsi w'isabato. Baraza baratuza no gukora. Bona uyu munsi ku munsi w'Imana wita umunsi w'Imana, kubwo ko bwanje imisi yose n'imisi y'Imana, ni umunsi wawe n'uwo nagira hariho umunsi wa nyokwanyu, wa so wanyu, wa nyokorome n'uyu, imisi yose n'imisi y'Imana niyo yayiremye. Yego me yarafashe umunsi w'akaro wabuze ku Imana yaruhutse. Mbwa ntibavuga ngo wabaye umunsi wo kwirirwa barasenga, nego akaruhuko bisigura gusenga. Akaruhuko ushobora gutora igitabo ariko urateka, ugatora igitabo ugasoma, wariko uranywa amazi ugatora inzoga ihiye ukanywa, cyangwa uriko uranywa inzoga ihiye ukumva cyangwa kuba nyije ugatora amazi ukanywa, no kuruhuka mu bintu byose. Ariko uratwara imodoka kweshanga ugatwara ikinga, cyangwa ugafata ipikipiki kugira ngo uronke umuyaga, cyangwa ukaja mu ikarashishi cyane gose. Uwo munsi rero umunsi wa Mungu, uyu munsi wa windwi, yego andi bitangwa n'umunsi w'Imana. Kera hoho nagenda kugira usima harimo n'ibintu byinshi uvyinjiyemwo wahava binaguteranya n'abantu. Erega uwo munsi isuye uwo munsi bita dimanche canke Sunday mu Congereza, uyu munsi kera wari umunsi wa mbere, kuko usomye neza Bibiliya ugati ku munsi wa mbere utangura yinga, abagore beza bari bazindutse batwa bimoga bagiye gusiga ikiziga ca Yezu, basana kiri mu ruhavu. Umunsi wa mbere aho no kuvuga ngo ahari bino twita dimanche, ku munsi wa mbere wari umunsi wa mbere kera, ayo twita wa mbere so wari uwa mbere, urumva twita uwa mbere wari uwa nyuma. Rero isi tuza gusanga isi twava tuvuga ko yazimiye mu bijanye no kwemera, twava tuvuga ati basenga umunsi utari. Oya benshi si n'umuntu nibaza ko babateyemo ngira ngo nk'igisasu ibombe, baratakaza ubwenge bamwe bakibona abasubiza ubwenge kugira nk'abayahudi no munsi bacasenga ku munsi wa gatandatu bita ku isabato. Erega abayahudi hajya Yezu Kristo ubona ko bavuga ko ari umuyahudi, bamengo ni umwami w'abayahudi, urwabo nta 2% bamwemera, ntibashika 2%. Abemera Yezu muri Israel ntibashika 2%. Ubu yebo baracarindiriye uwundi mucunguzi Imana izobarungikira.
kandi bobo mu kwemera no gutahura kw'abanyafrika bavuga yuko uno Yezu canke Yesu ari umunyamuryango wabo, avuka mu muryango wabo. ivyo ego barazwa mu muryango wabo mugabo bamwemera nk'abandi bantu bafata ko ari umuyahudi asanzwe. Hariho bakeyi cyane bamwemera, abandi bamwemera muga ivyo birabasha birabaraba, bazobibazwa twe tuzobazwa, mwese azobazwa nta numwe azokwishurira uwundi. Eka naho je turavuga ngo nturabe ibicumuro vyacu urabanyabura ukwemera ku eklezia yawe, hajya ntawe ubizi hageze guca urubanza nibaza ko ntibazo ucira urubanza eklezia azocira urubanza umuntu. Ivyo ukora bizogukora, niwabikora uvyikorera bizogukora, niwabikora biri mu ndinganizo y'Imana ukorera Imana bizokugirira akamaro, bizokubera vyiza. Nari nibajije nti nkamwe ko mubitahura habura iki kugira mutangire ku bantu noneho mubikora izuba rive? Bwa mbere hoho vyosaba gusubira kwiyegeranya, vyosaba gusubira kubitahuza abarundi benshi ari abadatahura ivyo ari vyo, kuko hariho n'abantu kubera kutamenya nyene bazi bahenzwe, barahenzwe baraherayo ngo abarundi ngo basenga kiranga. Benshi niko bazi. Eka yemwe wowe usenga, wari usenga umuntu nakubwiye ko kiranga ameze nka patiri, ure patiri baramusenga, kiranga ameze nka pastori, kiranga ameze nka shehe, ntibamusenga. Kiranga yari umuhuza w'Imana n'abarundi, yari inzira abarundi baca, kubera abarundi baremera yuko n'ibwami ugira uhashike wagira ugukandira. None urinze ukenera umukandizi kugira ngo ushike ibwami, woreka kugira umukandizi kugira ngo ushikire Imana. Bikira Mariya nyina wa Yezu, eklezia katolika iramufata nk'umukandizi, ni irembo ry'ijuru. Abantu bose bavuga bati wewe Yezu yemeye kwita nyina, wewe wabaye nyina umucungu, iryo teka watewe nta na kimwe wosaba Yezu ngo akwiye. Bazi ko Yezu yari umuntu w'imborego, mugabe igihe nyina mubwiye ko inzoga ziheze, urazi inzoga yatanze ari inzoga nyinshi cyane kandi ziryoshe gusumba izambere. Ari ikintu usabwe na nyoko n'umuntu yubahwa cyane gose gusumba mbere abandi bantu, naho n'umwana atagira indero n'umuntu yashobora kubahuka nyina wiwe ngo amutuke cyangwa mugambararire, ntawe ubura ico atinya, abantu baratinya ba nyina. Kurya rero turakeneye abakandizi badukandira. Kiranga niwe yari umukandizi, ahantu Kiranga yerekanira neza abantu bakwiye kuzirikana yuko atari Imana ari umuntu. Ni mu mvyino ya nyuma yasozera igikorwa cyo kubantu, iyo mvyino yitwa burasembuye, ruvuga urakeye, yaba ariko arasozera ikuya bavuga ngo shenguruke turashikanye. Jewe mbashaka ko bavuga shenguruke turagabanye. Umuntu ashenguruka afite ico yagabanye, kandi tuba tugabanya ibintu vyinshi muri katolika. Ndiko ndasaba nguma nsaba abasaserdoti duhuye n'abepiskopi abungere ko aho kuvuga ngo shenguruke turashikanye tuvuga tuti shenguruke turagabanye. Twashengeye none ko hari batugabiye twagabanye imihezagiro, amasakramento, umubiri n'amaraso vya Yezu Kristo ntitugabanye. Ni ukuvuga ngo hari ivyo tuganutse dutahaye none kumbe ko baba bakoresha iryo jambo mu gushaka kwerekana yuko ahubwo hari n'ibyo tuba dusizeyo. Oya nibaza ko hari amashikanwa ni vyinshi, amashimwe, ivyo ni bimwe vy'indimi abantu badatahura neza. Ibi dukoresha mu gusenga n'ibitabo birimwo ibisomwa vyari vyanditswe mu zindi ndimi, turiko turabishira mu ndimi z'iwacu. Hariho vyinshi tutahinduye neza kubera ubumenyi butari bw'ico gihe ariho bwagera. Nabona katolika ikurira jana n'igihe hari vyigenda irahindura. Ubu vyo kuvuga ngo asangiye ubwoko na se, bararavye bati ibi vy'ubwoko turavye aho vyatugejeje agahitiye vy'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abandi, tubona tuvuga ngo asangiye ubwoko na se kandi se atabwoko agira ari Imana. Reka tuvuga tuti asangiye kamere na se. Nk'ico bagikize neza cyane, kuko we kurumva bavuze domaine nature que le père. Ubu hariho mbere no mu Gifaransa niki kivuga uko bagiye ukundi bakivuga kandi bisanzwe, mugabo kazima batavuga ubwoko. Ico cara ico turakibashimiye cyane, cagenze neza cyane. Hariho nibindi uno munsi tuguma dusaba kandi bazobihindura bitebuke. Ubona umuntu ariko ari cagisabisho bita ndirega ku Mana data kugira vyose, bavuga ngo niko naracumuye ncumura mbizi ncumura n'ibigira nkana. Aho ni mu Kirundi, mu Gifaransa ntavyo bavuga. Kuko Gifaransa bivuga bati oui j'ai vraiment péché, bagezaho
nta aho je le fais sciemment je le fais en connaissance de cause je le fais nta wigamba ngo ni umucumuzi professionnel ngo je ngo muragira ico mushaka n'umucumuzi ka ngatwege ntawe uzine mu kirundi bakidusendeye ko twaguma tukivuga twemanga ko turabacumuzi bagumenga nta n'ikindi bajejwe atari ugucumura nkuko menga n'ubuhizi nk'ico rero natwe tukwiye kugeza mu gifaransa bageza tuti niko naracumuye yego mugaheze ibintu congera ko ngo nibigirankana ndabizi nejo nzosubira ndabicumuye ivyo ako nakantu badushiriye urangena abazungu ari babe nakantu batwongereye ko kugira ko umuntu akiri kinyuma beshewe nakiri ico yibesheye yego no mu congereza nta biri ivyo nta kajako ako kantu kumbure ko abarundi babishizeko mu gushaka kwemanga gose uburyo uri inkozi y'ikibi kuri urwo rugero reka nakamara amazi reka twarambaye barega se abarundi nk'ivyo babigize gusa abarundi natwe ikosa ryacu twaciye tubigumamwo mugabo ndazi hajya ibuye riserutse n'igice isuka kumbure uja kuvyumva atari ba bantu bumva nabi ho ngibi ndiko ndabivugana urukundo rwinshi ndabivugana umutima mwiza wose ndabivuga kugira ngo abantu duhinu naho ndahera inkuru rimwe na rimwe ukuri guherera mu kuyaga sindiko ndabivuga ngo nta jewe amadini kuganje yose hajya nakubesha amadini yose arangana nawe amadini yose ni nk'inzira zitandukanye zigenda zigana kwisonga ry'umusozi umwe zigana ku Mana turondera agakiza turondera gukira turondera ubuzima bw'amaho ni nko kubunye jewe no haguruka kuri Gare du Nord niko ngenda mu Kinindo nshobora guca hariya mu Ngagara nshobora guca no muntu uze mu barajyo mu Ngagara ryo baritahita nshobora kwicira mu Kamenge nshobora guca mu Kinama nkazomanuka no mu Buterere nkazoca hariya epfo kwitanganyika ndashika mu Kinindo nshobora no gutanga uwafashe waciye ngahanye muzamutanga agaca kuri kaminuza akagenda batora gitirwa mwezi Gisabo agaca kumusaga no mu Kanyosha mbwa twese turashobora gushika hahandi mukira gushika haha canke biva nuko nahagiye none wagiye yavura wagiye n'amagendera wagiye yiruka wagiye atambuka wagiye n'ikinga wagiye n'ipikipiki wagiye n'imodoka canke wogenda n'indege boshikira rimwe oya mugabo gushika ko barashika kandi urumva umuntu wese ahashike ni aba yategerezwa gushika ivyo roko tuvyumva ndabivuze bikaja habona nibibura muri ibi mvuga ni kumwe Yezu yavuga ati umubivyi nivyo murabwira n'abanyeshure iyo niko ndigisha babwira nti ndababwira nti ibintu ndababwiye birahambaye cyane ariko ivyo ntababwiye navyo birahambaye cyane ivyo ndababwiye birahambaye cyane mugabo ivyo ntababwiye nivyo bihambaye cyane mashaka yuko abantu baca bagenda kurondera bahera kuri ivyo bagende barondere nabi vyabo kwaje umwigisha naguha ibirenga 20% utimenye ngo wironderere sizokubwira niba mvuga ikirundi ntashobora kwandika ikirundi ngo nivyo nahawe nabigisha gusa baramfashije mugabo so waguhinka naguha umugisha nawe ni utegerezwa kurondera cyane ayikuragirira kandi ayikuragirira wiragirira ukayishora irinze ukayibangurira yimye ntifate ugasubizayo ifise amezi ukamenya ingene wibungabunga imaze guhaka ukamenya ingene aho uyicana ivyaye ukamenya byose ingene bikurikirana naho rero hagize abavyumva bamwe bafise imitima hari abantu bafise imitima yahindanye cyangwa ati urumvise ibintu karegwa ariko aravuga nakamara maza ariko avuga yamwe kubera iki hari n'igihe abantu bashobora no kukwanga atacu baguho none je nababwira abantu none umuntu yanse Yezu uravye Yezu ibintu yakora umuntu agwiza inzoga abantu bakanywa atanga imikate n'amafi abantu bakarya bagasigaza umuntu azura bapfuye umuntu afata ibiragi bikavuga ibimuga bikiruka bafata ukamubamba ku musaraba ureka kubamba kare cyangwa kwanga kare atana kimwe yakoze kiretse kuvuga gusa nubwo vyo bihari wa mugani wanyu ntibishobora gushikira ivyo Yezu yakoze oya ndabizi umbure ko gushimisha canke kunezereza abantu kwarugira ndagufashe gutahura yuko abantu bazogumara abantu bumva ivyo bashaka kumva bagakora ivyo bashaka gukunda ntawo bibahora niko kamere oya siko kamere kawo haya kamere k'umuntu aremanwa ishusho y'Imana bari umuntu mwiza ngabo niko kamere mere kawo kamere mere ni ibintu by'uratorora ivuye mu nyigisho mu bitabo usoma mu bantu mugendana wumva ni bwa burozi uva ahantu henshi butandukanye ivyo ni bisanzwe kumbe kamere na kamere mere biratandukanye ibintu bibiri bitandukanye hariho kamere nuko nyene wavutse utaravuka ukivuka wavukanye kamere
mugabo mu kubaho aho uje uraca aho ugendera ivyo wiga ivyo ukora abo muhura niwe baguha kameremere uja hari igihe haza n'ingurukizi ugasanga wavutse uri umukaratusi upfuye uri umuka kubera ingurukizi zindi zakuguyeko ugasanga wavutse uri kigoyi ugapfa uri igitiritiri mbere urubavu ati umuntu yapfuye agenda umuntu arapfa agenda ukabona umuntu ahagaze ukamutera ese ugupfisha akagenda umuntu akiriho mugabo usanga yarapfuye agasumbwa n'uwapfuye mu kanya gaheze mwariko muravuga icemeza yuko Kiranga yari umuntu abarundi bareke kumwitiranya bamwe benshi mu mwinshi bareke kumwitiranya n'Imana cini kimenyamenya hari urubyino batera ku munsi wa nyuma wo kubanduka nirwo gwagaragaza yuko wenyene ugumvirije neza urwo rubyino rwitwa burasembuye yarerekana ko atari Imana yerekana ko ari umuntu yavuga ati ni jewe rubibi rumanzi naciye mu kabande ndabandanya nca mu mutobotobo ndatobekeranya ngeze mu masango nsanganira mukuru wanje umwami musongora nyundo wa kabunga ka mukanya ndacakugenda ndacakugendura uracatanguranwa n'inka ku rugomero ukazitanga gushoka genda usaba umwami nzokuja imbere ahasigaye uzotunga bitungana ahejeje kuvuga ivyo agaca afata ibikobekobe agakoza muri wa muti bita umuhozo vyari ivyatsi bitandukanye bakanya agahezagira urugo n'abari ngaho kuva mu gikingi ciremba akazunguruka mu kigo mu kirugu urugo rwose n'ibitumwa abantu bahari avuga ati inka iri ngaho itari imirinde imaze kurinda yime kandi ifate yafashe igira y'amezi hake ihaka ntiramburure yivyara niyavyara ntirenga umukama icengo irenga inyana zaho Imana zirinda umuyaya n'umupfube muri uru rugo harangwa iteka n'itekane hazira intimba hazira intuntu hazira agahinda hazira amaganya hazira akabonge hazira ikiroroke subira inyuma gatoya Kiranga we nyine arivuga ati ndi rubibi rumanzi urumva rubibi murazi ikibibi kinini kuko ikibibi n'amaribori byari ibimenyetso by'ubwiza ku barundi umuntu afise ikibibi ntibavuga ngo ninjya zishushe aravuga ngo nyina we ngo yari injya zishushe ngo ziramuturira ku itama cyangwa ku kuboko kibi cyashobora kuza ahaboneka cyangwa hataboneka ubu baravyivuza abasirimu babifata nk'indwara ibyo by'amaribori kutamenya ni kwa kumenyera mugabo ahandi n'umukobwa abonye agiye kubisave agasazira muhira hariho akaririmbo yaririmbiye abonye bavyara b'abahungu ati ntabarundarire mwana wa senge canke mwana wa marume ndarira narariboye kunda no ku mukondo kuko amaribori kenshi aza ku maguru arinza aza kunda no ku mukondo yabara amaribori adasanzwe n'ubwo ari ubwiza budasanzwe Kiranga rero avuze ati ndi jewe rubibi rumanzi umva rubibi ni ca kimenyetso c'ubwiza ereka gutwenga wa muhungu we aho mvyara rega yitwenza umuntu cyane aho usanga wa muvyaye murantunge yabona no nibarutse neza aho ni vyiza urakoze yego umva rero ati ndi rubibi mfise kibibi ndi rumanzi imanzi niki imanzi cari igikoko kinyaruka cyane gusumba ibindi ariko cagise urushato rw'agaciro rusumba inzahabu uyu munsi kuko nico cavamwo ijya nkofero abami n'abamikazi bambara ku mutwe urumva rero ni ka karirimbo bati imanzi irahinyuza ati iyo manzi irahinyuza kugira ngo uyihige uyifate wari umuhigi ruwangirana kandi ufashe imanzi ubuzima bwawe bwaca bugenda neza waca ugabana amararo y'inka nawe utasubira guhiga kumva urwo rubyino naho rwavuye imanzi irahinyuza imanzi irahinyuza urumva rero Kiranga yigeranya n'ico gikoko imanzi naho uzomukura he kuko kugira ngo Kiranga waba ufise ubutwari ufise ubutore ufise ubuhizi wuzuye ubuntu wuzuye ubutungane ntibakugomwa ugende kubakandira ku Mana kubavugira ku Mana batakubonyemwo umuntu muzima Kiranga rero kubera kumera neza kwiwe kuvuga neza kwiwe kwigenza neza kwiwe byatuma n'uwo muronda ngo amugirire nabi naho yamukura yaramurondera akamutera akamuhusha kubera ko imanzi uyitera ukayihusha ati kubera rero kuba rubibi na rumanzi mfise ubwiza bw'imbere n'inyuma bwo ku mubiri n'ubwo ku mutima naraciye mu kabande nabandaye naho mu kabande hanyerera naco nabaye naraciye mu mitobotobo ndatobekeranya hariho amahwa mugabo mahwa ndahaca narasimvye imanga ntosora imamba mu jisho numva agasimba imanga inkombe nini n'imanga
intama n'igikoko gitinyitse mbwa uragenda yitosora muri nakikugira kubera ko bwa buntu bwawe. Ati ngeze mu masango umwami yaraja kohota akazuba hari ahantu hamutwara kumacira kota akazuba n'abantu bakamusanga hakabagamira. Amasango ni nk'amataba n'ahantu mu masango ni hariya mu ntara ya Muramvya n'ahantu twego. Ati sanganira mukuru wanje umwami. Ati rero ndi musongora nyundo wa Kabunga kama ari umuntu afise ubwo bushobozi ubwo bumenyi ashobora no gusongora inyundo imaze kubona inyundo ngene ifyase ari icuma gikomeye ukayisongora. Ati nanje rero ndacakugendura wa muntu wa twabandiwe ndacakugenda nguma ndakuraba niweza. Ati uragenda usabe mukuru wanje umwami urumva umvirize dushe genda usabe mukuru wanje umwami nzokuja imbere bisigura ngo umwami uko tukavuga Imana umwami uburundi iyo Mana igira imaniye imanira ku mwami iramuhaye ubushobozi iramuhaye ubutwari n'ubuhizi iramuhaye itunga ritandukanye iyo tunga n'abaca risasagaza mu Barundi. Bagenda usabe mukuru wanje umwami ko umwami niwe Imana yahaye byose niwe ahangaza akangaza niwe agaba akanyaga niwe yica agakiza genda umusabe kuko umwami utamusavye wamusuzuguye. Ati udasavye umwami wamusuzuguye cyo tubamubwiye bati ganza asaba umwami uteza kumusaba naganze yonye n'inganji hanyuma nasabwe umwami adasabwa ataca atanga urumva bageze ko atanga. Iyo umwami ataca atanga bageze ko atanga niko Barundi bavuga. Iyo umwami ataca afise atanga bageze ko atanga umwami ataca atanga bageze ko atanga. Sigwe ko akazi kiwe nuko ariko atanga imigisha atanga imihezagiro we bigira ku muganuro kuba ro kiranga yamaze kugaragariza abantu yuko umwami ari mukuru. None gasha tuzosubira kumubeshera kumwambika ibara ngo turamusenga unyene yamaze kuvuga yuko nivyo turondera tuzobikura ku mwami nawe yabikuye ku Mana. Umve rero ico caha cambitswa Barundi cambitswe gusenga ku Barundi tukakwangiriza kandi yari inzira nziza kuvuga neza kwiyumvira neza no gusangira rero aha abantu yabibabwira bahaze inturire bahaze insongo bariye neza ibikwiye bigishushe bitagashe hanyuma gace yerekana yuko vyose biri mu biganza vy'umwami nawe yabikuye ku Mana kandi tegeza kubigabira Abarundi. Reka nshake nigerezaho wamaze kumva burasembuye ko ari imbyino nziza yerekana ko Abarundi batasenga kiranga ahubwo babwira kiranga akabaja imbere ngo basabire ku Mana. Ega no umuntu bavuga ati kiranga kiri umwere ati vumera akavumera kuko kiranga babwiranya n'inka bati imvumero yawe niyo ngoma goma yari imbyino byo imvumero yawe niyo ngoma goma uri kuravumera umeze nk'ingoma kuko Abarundi ingoma ni ikintu gikomeye bemera ingoma bwari ubutegetsi bwari uburongozi niyo yatabara igihugu itewe ikavuga urugamba rutanguye inzamba nayo ikabona gusamirana canke rurangiye ingoma ihando rya mbere gitoke cyitwa ingoma ikimamara ca mbere mu muzinga w'inzuki cyitwa ingoma umva inka icebe ry'inka cyitwa ingoma ibintu byinshi ingoma intwaro n'ingoma ku ngoma ya naka urabona kiranga ati imvumero yawe niyo ngoma goma imeze nk'ingoma n'umuntu ameze neza baturimbye itaye ikavumera amugeranya n'inka amugeranya n'ingoma Tongira ati turagutumye ku Mana y'u Burundi ati byo tugusaba bingana ubwoya bw'inka numva ni byinshi tugomba gusaba ko intango y'iteka yamara igicuga dusaba byinshi nitwokwiza intango y'iteka yamara igicuga ati ariko kiranga uyu munsi ugomba kwibanda kuri iki ashobora kuba ari inka zica umurindo inka ziramburura abakobwa babaye isave abahungu babaye ibirumbagane umukobwa yabaye isave ni bano tuvuga n'umunsi ngo basaziye iwabo umukobwa bayisave habageze ko bamutwara mu gahundwe iyo vyanse kwa ina senge cyangwa kwa ina rume aca mutwara mu gahundwe akazogwayo azosangukirayo ego barabiraba bakabona tuyunye yemwe no guca yaciye nta ego urumva amaze kubona imvi cyangwa umuntu amaze kunama baratwara aho mu gahundwe umuhungu nawe yaraba save nawe yarabyaranka ko bamwita ikirumbagane urumva ikirumbagane mu nyuma avuga ko ari ciburire urumva yari iburi hanyuma nawe rero urumva baguma ngaho ntibamutwara nk'uko hari igikingi c'irembo wewe nta gahundwe yaca kumbure abimyugarira kare yaguma ari igikingi c'irembo akazopfira ngaho gito gitabwa iwawe